warabimbariye kandi warabimbariye vrema reka ndaba abantu urumva reka je nahagaritswe n'iki nuko umwanya umwe uravuga umuntu kadawumva ngo Steve ngo hariho ngo abantu ngo yarungitse bamuvugana reka rero niho mbera bloke abo yatumye uwo muzovugana wese uramubwira uti uyu muntu yitwa nakumbwire jewe uti urabicishiwe ndiko ndakubwira ndiko ndakubarira yego uwo muzovugana wese kujya nabikubwiye nabicishe kuri bene byo jewe twivuganire abari jewe ntabwo ubwo butumwa nuko rero uko bimeze murumva rero aya manama bavuga ngo yabaye muri ino bihe ni mu mwaka uheze bagize ayo manama niko ndabyumva namwe niko mubyumvise kugira ngo iyo forebu n'abandi bose bitwe ngo bagiye hamwe kumbe ni ibintu bigiriwe no mu kuzimu biramenyekana Burundi bugira imana bugira amahoro kuko hariho amatwi akorera Burundi akorera igihugu cyacu no muri abo nyene bitwa yuko bagomba gutembagaza igihugu barihenda ntawe bazoshika kubera imana irakingiye Burundi twumviriza izindi mpanuro Jacques Bigimana ahanura muri izo ngorane z'u Burundi imigambo yose yagerageje gukora ibishoboka kugira ngo iki gihugu cyacu kigumane iteka ibyunja n'umwizero w'amahoro imigambo yose yaraterereye kumiboneka ibicishije mu migambo y'amanama bagenda baragira iyindi ikabicisha muri rya huriro ry'imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi turakengurutse rero abagize kugira ngo mu gihugu abadasangiye ivyiyumviro vya politike bafatane mu nda basangire akabisi n'agahiye muri ubwo budasa bwabo mu vyiyumviro turabashimiye cyane muri kano kanya dufashe umwanya wo gukeza no gushimira cyane abarundi bose baba bari mu migambwe n'abatari mu migambwe ukungene barengeye amohe amajambo mabi amajambo y'iterabwoba amajambo batunduza umutima amajambo y'abahambura imitima avuga yuko ubucana nyabwoko mu Burundi bigamije guhonya ubwoko bw'abatutsi twarafashe akanya umwaka urarangiye wo kumenyesha abarundi n'amakungu no guhumuriza abarundi na cyane cyane aba bariko baravuga yuko bagomba guhonywa kwiga ihonyabwoko ridashoboka nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi akiriho agiye mu mwuka w'abazima naravuze yuko ndahiye imbere y'Imana n'abantu ko ico kintu kikaba tuzojana naco tuzokwemera igihonyabwoko rigahera kuri twebwe turiko turwanira bene wacu ndasubira ndavuga nti ntibizopfa bibaye naho vyogenda gute ngo abarundi baduhonane tubona n'imigambwe yemewe n'amategeko
basenga abumvire abarundi basubiranemo hagira abapfungwa hagira abapfa bace baza gusabisha ibiziga baze gusabisha abapfungwa baze gusabisha abahunze mu makungu bita barundi kazi yemwe bantu mwese muri mu miryango n'abatari mu migambi turabateye akamo nimwumvirize nimurabe Jacques Birimana niko ndavuga ibyo mwumvirize ndababwira kuko ndababwira ukuri sosiyete sivile atabapfuye atabafungiwe ubusa atabahunze atabasubiranyemo ntibaronka ibyo bandika ntibaronka ibyo babwira abazungu ntibaronka ibisabisho kuko nta mutahe bashyizemo nta kundi kintu badandaza nta kandi kazi bafise atari kudandaza inkuru z'ibiri kubera mu Burundi inkuru z'ibiri biri kubera mu Burundi umunsi ibyo bibi biri kubera bavuga ibyo bagiriza ubutegetsi bitohaba dore sivile ishobora kubyihanganira kuko bose nta kandi kazi bakora nta kindi kibahemba none barundi kazi bene data ko sosiyete sivile iyo bahageze ko ihagararira ukuri ihagararira kunywanisha abarundi itajamwo yama n'ukwagiriza n'iryari barahamagarira abarundi gufatana mu nda n'iryari barahamagarira abarundi guhunguka n'iryari barahamagarira abarundi gukora ibikorwa by'iterambere ryabo nta n'umusore muzovyumva baba babwira ibintu bibahuvya bibatera ubwoba nicyo bituma tubasabye ntihagire umusubira kubatiza amatwi ntimusubire kubaha amatwi mubima amatwi sosiyete sivile n'urupfu ku banyagihugu sosiyete sivile iyo ijya kuba ariyo yo koko nk'uko ibyiyitabira ibijya hagati kuko nk'uko izina ryayo rivuga sosiyete sivile ni ukuvuga ko ari abantu bategerezwa kujya hagati na hagati urenganya n'urenganywa bategerezwa kujya hagati ya leta n'abanyagihugu bakabahuza kuko batagira politiki ariko siko bimeze barafise uruhande bahagazemo mbere bagasubiza politiki abanyepolitiki none iyo sosiyete sivile mwumva ihagaze barundi kazi namwe mutari mu gihugu cy'uburundi muzabura abarundi kandi mukunda uburundi nimwumve yuko sosiyete sivile atarakiwe mupfana ubu bavugira iyo bari mu mahanga igihe baruka abantu muri manifestation barigezemo na pacifique rinahazwe afise ivyapa barigezemo mubona hamwe rushushe muri manifestation yaranyegeye muri ambasade bitare shimira imana igihe rwari rukavye hari umwasubiriye kubona aha tubaye maragarita barangiye icyo twumva yakoze yoba yagaburira abantu yoba yagaburira abo bagira manifestation mugabo ntiyagiye imbere ngo abahimirize abantu bamubone amasanamu amubone kujya bahinze abandi bakabikora kuno none bose abari muri byo bakajya muri iyo migumuko muri iyo midurumbanyo ubu baboreye mabohero abandi nabo bari mu masaro meza iburaya turasabye rero bana mugira politike nimukore politike koko nabo bagira sosiyete sivile nimugire sosiyete sivile koko mureka abarundi bararushe mureke kubahenda barahenze urwaruka barapfa abandi barangara ihera abandi barapfuza none ibyo rero biheze muri iryo jambo Jacques Bigirimana yavuze yarivuze mu myaka iheze igihe mbere inyeshyamba za FPB Forebu Tabara na FNL
Nzabampema bari bagize aya manama mubona bakoranye kugira ngo barabe ingene bofashanya n'ayo masosiyete sivile bagaruke batangure intambara i Burundi. Hanyuma twumvirize nuko barundi kazi kiganiro cy'uyu munsi kirangiriye ngaho twagiye tubamenyeshe yuko gusa ibyo mumvi Burundi izo ntambara ziri mu mamedia byose birakurikiranwa birazwi ku rubuga rw'intambara nta kigenda kuko bose ntibashaka kumvikana. Abarundi babe maso gusa bakundane bafatane mu nda aho bari hose ubwoko bwose abahutu n'abatutsi n'abatwa mufatane mu nda ibintu byose muzobitsinda nta kabuza. Abo bagomba gutera igihugu cyanyu muzobatsinda kuko mushize hamwe byose birashoboka. Murakoze, mugire Imana, mugire n'amagara, mugire n'ubuzima n'itunga, mutunganirwe i Burundi, mukorere hamwe mugwanye iyo nzara, hanyuma n'ubukene n'izo ngwara zose za covid muzigwanye muri hamwe mugakurikiza impanuro abategetsi babaha. Byose birashoboka. Murakoze.